Turabaramukije. Hari ingingo umushingantahe afata mu rugo zikaza zihindura amateka yago n'ayo mupfasoni bubakanye. Cyprien Ndagijimana ni umuhumure w'imyaka 62 aba ku Gacimbiri Ntaho, umutumba Ntaho, komine Ngozi, intara ya Ngozi. Inyuma y'urupfu rw'umupfasoni we wa mbere yahavuye yubakana na Venansiya Miburo, umupfasoni w'imboneza ahurikiye mu ishirahamwe ry'abanyi b'ikawa Kahawatu. Mu mubano n'umufasha wiwe, Ndagijimana ntiyoroherewe bitewe n'agacupa. Yahavuye afata ingingo yo gutanguja mu mashirahamwe ngo bikunde arabe ko yoronka inyigisho zihindura urugo rwiwe. Amashirahamwe ya Kahawatu tuyinjiyemwo, yaragiye mu ishirahamwe Yarama dufatane mu nda, nanje nja mu ishirahamwe rya Kawa duhuza ahanyene ku mutumba wo ku Ntaho. Urabona amashirahamwe burya harimwo impanuro nyinshi ajamwo, ugiye kugorama ishirahamwe rikamugorora. Ingingo yo guhurumbira amashirahamwe yabaye ikimazi ku rugo rwa Cyprien na Venansiya, kuko baronkeje inyigisho ziraheza zibahindura ubuzima haba mu rugo ndetse no mu kibano aho babaye. Izi nyigisho rero zaje kutwigisha, zaje hageze gose. Nk'akanenge je nari mfise karavuye, nawe nyene kandi nk'acyumviro kiwe yari afise caravuyemo gose. Gushika turakurikiza inyigisho baduhaye. Ubu rero aho turi n'ukuri nta ngorane ntoyi zirimo, turi umwe, kuko umwe wese hagize ngo hengame akubitira kwa nyanyigisho. Mu kibano ivyahindutse bamaze kubona yuko ari twe turiko turigisha izo nyigisho kandi bakazikurikira, ubu bose bageze ku rwego rwo kuzihurumbira bose, aho tugeze hose twigishe nawe turabona umurongo ivyahindutse, kuko barabona ari wakunda karwa ngo yaragabanije. Hariho nka jewe ngiye mu kabare nshaka ntageje nko ducupa 5 sinataha, ariko ubu ndagera kugera aho nwa rimwe kujya kabiri cyamara uruti ndiko ndasesagura ngaca ngaruka. Je ikintu twahora dukumira nako ku bintu vy'ubutunzi vy'amafaranga, ibintu vy'amafaranga kabisa. Uwo mutama wanje yarose amafaranga, yarashobora ego amwe yarayanyereka, ayandi ndabona umugabo afise amafaranga yo kunwa agacupa arashobora ati jiri aya nina yereka umugore ahavura yiyumvira ati ya mahera nakone nawe yasize hehe. Umwanya umwe ego amwe yarayanyereka muga ayagacupa hari gihe yayikatira. Ariko rero aho tumariye kuronka inyigisho, ubu nta kintu na kimwe n'ukuri no mubeshera ngo yonyegetse. Rero hariho n'amahera yishira hamwe kujya kuntu umuntu asaba ingurane mwishira hamwe. Najewe narashobora kuvuga ati jewe ko mutama wanje atampya amahera yose, reka nanje nikatire 5,000 canke 10,000 inze kwinwera kayi kayabika, kandi yambanza nkamurahira hica nkamubwira ati nukuri jayo mahera jewe ayo natoye naya nyene, nkamwemeza nkamubwira ati nukuri niwemere nayo nyene je natoye, kugira ivyo 10,000 nabibitse. Kubera iki navuga ati naje ntitwizeranye, umwanya n'umwanya ndashobora kuba ndi ngaha canke sindahabi. Bwo rero aho tumariye kuronka izo nyigisho zaratunyengetereye mu mutima, ziratunyengetera mu mubiri wose, ndibaza ngira nta na hamwe zitadushikiriye. Ndagijimana ahamagarira abagabo bakibuza abapfasoni babo kuja mu mashirahamwe kwikebuka, kuko iterambere ry'umukenyezi ari umushinge w'iterambere ry'urugo. Umugabo nk'umugabo akimeze uko nukuri yo bishira hasi agakurikira nawe nyene agakurikiza inyigisho, kuko izi nyigisho zaje hageze. Umuntu agifise icyumviro cyo kugwana, cyo gukubita, cyo kuboregwa, cyo kudafata umurongo wo mu rugo rwiwe, yokurikiza izi nyigisho akabibandanya. Mbega aho uherereye abashingantahe baborohereza abapfasoni babo guhurumbira amashirahamwe ahimiriza irango ry'imigambi y'iterambere? Hari intererano wuha abashingantahe bakibera intambamyi abakenyezi mu irango ry'imigambi y'iterambere?
terera iciyumviro cawe ugire ico ushikirije muri commentaire.